warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Reka tubanze dushimire uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala Jala jalal. amahoro n'imigisha by'urukire basoje intumwa n'abahanuzi. Nawe se uwundi umwarimu mwiza, icyitegererezo cyiza, indongozi yacu, umwarimu wacu, kizigenza wacu, intumwa y'Imana Muhammadi Sallallahu alaihi wasallam. hamwe n'abasangirangendo biwe n'abayisilamu bose tuzogerageza kumukurikira kugeza ku munsi w'imperuka dusaba Allah ko tugomeza muri Allahumma amin. Amen. Ikigwa cy'uno munsi kiravuga kiti ni iyihe nkomoko y'ubukristo Ndiyo n'ibikorwa byabwo kabisa. inkomoko y'ubukristo n'ibikorwa byabwo kuko uno munsi hari umuntu usanga yikubita ku gifuwa ati jewe ndi umukristo akumva biryoshye cyane agaca yumvira ati jewe ndi uwo mw'ijuru Kabisa. si sawa Naam. agahaguruka akakubwira ati jewe ntabaye umukristo nta kindi noba mvuze umukristo sinatandukanije sinavuze abakatolika sinavuze abametodiste sinavuze abangirikana navuze abakristo muri rusange bose. Sasa rero inkomoko y'ubu bukristo bwakomotse hehe, ibikorwa byabwo byo bimeze bite, mbega birahuye n'amategeko y'Imana cyangwa biza gupingana n'amategeko y'Imana mukurikira ingene ngira ntwari kigwa aha nta gutamba uno munsi Oya. uno munsi ni nyandiko ibitabo biri hajya igitabo ukibura turagutiza natwe ari twakibura uradutiza Nuko bimeze. ariko ukuri kugire gute Kuja habona. ntabyo kwitwaza ngo nacibagiye Oya. dusoma ibiri mu bitabo gusa Kabisa. ibyo ku munwa w'iwawe ruzoba ari urusaku Naam. siko bimeze mwarimu Nuko bimeze. kuri ubwo rero reka nduge n'ikigwa rero ubukristo nza kubugabura mu migwi ibiri. Hari ubukristo bwa mbere bwatanguranye n'umugabo yitwa nde Pawulo na Baranaba. Ndiyo. ubwo bukristo buraza gutandukana n'ubukristo buza kuba bwaratangujwe n'umwami Constantino. buri ubwoko bubiri n'ibiburanga ni ibintu bingahe Bibiri. bitandukanye. kuri ubwo rero reka duhere kuri buno bukristo. ninde nyirabayazana w'ubukristo? Naam. kubera ko ivuze y'amajambo mwarimu umuntu yazanye ubukristo ni umugabo yitwa Pawulo ari kumwe n'umugabo bita nde Baranaba. ibyo ukeneye kubibona uza kubisoma mu byakozwe n'intumwa 11 umurongo wa 25. nta yindi ntumwa n'imwe y'Imana iri ku isi yigeze ibaho izi icyitwa ubukristo cyangwa yatanguje iki ubukristo kiretse abo bagabo babiri uwitwa Pawulo n'uwitwa nde Baranaba. sasa rero sindi ngango ndabacambuwe umwe kuri umwe ndakwereka umwe ibyiwe ariko reka tugende n'aba bagabo. ibi bazanye ibiki byagenze gute? tora kwanza Bibiliya yera udusomere umurongo mu byakozwe n'intumwa 11 umurongo wa 25 meraho nyene. Ibyakozwe n'intumwa 11:25. ibi rero byagiye kuba aho ni nyuma yande ya Yesu yavuye ngaha ku isi atadini ryitwa ubukristo rihari. avayo aja itaruso kurondera Sawuli. Amubonye amujana muri Antiokiya. abonye Sawuli acamujana muri Antiokiya. Bamarayo umwaka wose bakorana n'ishengero. Bigisha abantu benshi. bigishije mbere abantu benshi. Kandi muri Antiokiya. aha rero wumva muri Antiokiya ni muri Turikiya y'uno munsi. ego niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. aho ngo niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. sasa bamaze kwitwa abakristo biswa abakristo izina ritanzwe nande? byagenze gute? tora ufafanuzi wa Bibiliya igitabo cy'abadogiteri 70. numvise mwarimu Yoshua ejo akiryohererwa cyane ko ari igitabo gikomeye cyane. iki gitabo rero kitwihera amateka y'umuntu yazanye izina ry'ubukristo. ntabwo ari Yesu
ntabwo ari intumwa nimwe y'Imana, ahubwo n'abo bagabo ni bande? 11 aho nyene byakozwe n'intumwa 25. Ubusobanuzi bw'uwo murongo nyarutsa. Inasema mwalimu, Inasemaje? Barnaba Uwitwa Baranaba hakutaka kuendelea na huduma katika Antiokia mwenyewe tu. ntiyabonye ko byomubera byiza agiye kuyigisha ubwo butumwa ari wenyene gusa. Ego Alifahamu kwamba Sauli angefurahi yari kuryoherwa abonye ari kumwe n'uwitwa Sauli ari wende Paulo. Bandanya kuhudumu pale. Kwa hiyo alienda Tarso. Kumtafuta. Alienda wapi? Tarso kumtafuta. Alienda Tarso kumtafuta. Barnaba hakuwa muchoyo. Barnaba ntabwo yamusuzuguye cyangwa mukengere, yaramukundiye, aravuga ati sawa, kuri inzu mpamagarira ubwo butumwa ugira unzanire, jewe ni tayari. Aramwumvira, komeza. Bali alikuwa tayari kumuunganisha na watu wengine katika huduma yake. Ati yarabona ko ashobora kumufashanya n'abandi kuri ubwo butumwa bari batanguye icyo gihe. Yego baada ya kupata Sauli alimuleta Antiokia. Yaciye amujyana muri Antiokia amaze kumuronka. Ambapo wote walifundishwa kwa mwaka mzima. Baciye bagenda rero bigisha umwaka wose nkuko Bibiliya nyene yabitubariye. Bandanya kishindo cha hudumu yao. Ati gene byagere mu nyigisho zabo kilisikika katika mji huu wa watu wa mataifa. Ati inyigisho zabo zaratawuritse muri ico gihugu cy'abantu b'abanyamahanga. Yego na kufanya wanafunzi kuitwa, acatuma bigishwa ba mbere aho hantu muri Antiokia bitwa baki? Wa Kristo. Bitwa ba Kristo. Komeza. Yawezekana kwamba walipewa jina hili na mafasi wa Kirumi na maofisa wa Kirumi. Abaofisiye b'abaromani nibo babahaye rino zina, babita Abakristo. Iryo zina ryatanzwe n'abaofisiye b'abaroma, kandi icyo gihe abaromani nibemera niki? Ni Imana. Sasa abo Bukristo bazanye ubukristo bumeze gute? Mbega Yesu arabuzi? Jewe sishobora kujya kwigisha abantu nahereye kuri basekuruza babizanye. Aba basekuru nibo twobaza kuko tutabajije abatama, tubarekereza abatuba paje 33. Tutabajije abatama Eklezia paje 33. Kuri ubwo rero ntabajije Katolika yo yene kubizana, yo yene kubyigisha abantu, ikandika na Bibiliya ubwa mbere. Noba ndabarengeye akarimbi. Katolika niyo manza kubaza kuko yo irabizi urupapuro rwa 33 rabanditse Abakristo. Inasema havuga ngo ikintu Abakristo ryatanguye kuvugwa muri Antiokia. Ati iryo zina ryatanguriye kuvugwa muri Antiokia mbere Abakristo sibo barikoresha. Ntabwo ryigeze rikoreshwa n'Abakristo ababuno munsi dufise, ryakoreshwa n'abandi. Mugabo bari abandi bantu kumbure bashatse gutuka abemeye umukama. Uvuze yuko uri umukristo uba ufise izina ry'umuntu atuka abantu bemera iki? Imana. Nyumvira nawe, iyi ni Katolika. Uvuze uri umukristo ni izina ry'abantu bashatse gutuka abantu bemeye iki? Imana. Ritanguzwa n'uyu mugabo Baranaba ari kumwe n'uyu Paulo, baca batanguza uyu mugwi bawita Abakristo. Aho ni muri Antiokia mu mwaka wa 49 nyuma ya Yesu. Ibi rero byaragiye birabandanya. Mbere wanashaka sinza kubaza abo gusa, ndaza kwibariza n'ibyabona bya Yehova byize ku Bakatolika. Tora icyo gitabo cy'abayehova, Bibiliya twigisha iki? Nabo ndababaze namwe iri zina mbe murizi kwiki? Ryataguye ryari? Dusomera aho nyene paje 213. Aho nyene handitse umusaraba nyarutsa. Paje ya 213. Hagira ngo iki? Umusaraba uramaze igihe kirekire ukoreshwa n'amadini y'ikinyoma. Umusaraba mu gihe cy'ubukristo bwa mbere ntabwo bwakoresha umusaraba uriko Yesu, bakoresha umusaraba ufise ifi mu kanwa. Ahantu hose uzabona ku gicapo hari ifi ari umusaraba uri mu kanwa k'ifi, umenye ko ari bwa bukristo bwatanguzwa na Paulo na Baranaba. Ntabwo bari bwashire ko Yesu ku musaraba kuri buno bukristo. Ukabikenera ndabiguha ibitabo byuzuye hajya komeza. Kera
wakoresha mu byo gusenga ibidukikije no mu mihamuro y'abapagani ijanye n'ivy'igitsina. Iyo misaraba ngo yakoreshwa mu by'igipagani no kuza gusenga ibyaremwe ibiti no ku by'igitsina, uwo wari umusaraba. Komeza. Abakristo batanguye gukoresha umusaraba. Abakristo batanguye gukoresha umusaraba haciye imyaka 300 Yesu apfuye. Haciye imyaka 300 Yesu apfuye. Iyumbire nawe umusaraba niwo watanguye kugira gute gukoreshwa. Sasa rero tugiye mu mwaka wa 300, mwumvire zigera ariko ndagenda muri uno mwaka wa 300 inyuma ya Yesu. Bwa Bukristo bwatanguzwa na Paulo na Baranaba bwarabandanije. Muri uno mwaka wa 300 buba butanguye kuronka ikindi kimenyetso cy'iki cy'umusaraba, batangura kuduza umusaraba. Ubu nawe ibyawe tubaza kubimenya, si sawa? Ndio. Sasa reka turabe Ekleziya n'ubu baricaye mu nama i Vatikano. Yego. Ziriya nama nizitanguye ubunyene zijya zamye ziba icyo twita sinodi, zijya zamye ziba. Iyi nama ya mbere y'abamwaka 325 itumwe ko n'umupagani yitwa Constantino, umwami wa Empire y'Abaromani. Uyu niwe yahamagaye inama iyo twise Concile de Nice, aho uzosanga bakwigisaba icyo cyitwa Credo. Naho nyene byazananye byaje gute sasa mwarimu? Ntorera igitabo cya Musenyeri Stanislas Kaburungu w'Ingozi, urupapuro rwa 51, igihe yandika icyo gitabo niho yari yibereye aduha amateka ingene ibintu byagize gute byagenze. So inyandiko inyandiko iragira iti nemera Imana imwe rudende. Hera hejuru ijambo ry'umuntu. Ndemeye Ekleziya Katolika kuki? Wenye muri umukatolika nawe nyene yaravyibajije. Nemera Ekleziya Katolika kuki? Kubera kuyemera ni kibazo. Bandanya. Nemera Imana imwe rudende. Nemera Imana imwe rudende. Mu gisabisho cy'inama y'abatumwa tuvuga banzu ndindire. Nemera Imana imwe rudende ni izina ry'Imana y'ababageza ngaho, natwe basiramu twabagiye inyuma. Nicyo gituma ati nemera Imana imwe rudende. Iyo baba bahereza ngaho ntibaze kubandanya umuhakanyi hari inyuma. Ni izina ry'Imana twese abayisilamu twabakurikiye kabisa. Uku kwari ukuri. Aba rero bamaze kwegeranya abantu, iyi nama yatumwe ko n'abasenyera 318 bavuye mu burere butandukanye. Harimo abantu bemeye inyigisho za Yesu, harabatemeye Yesu, harabemera ibyo Yesu yavuze, n'abandi bagenda babipinga. Bose bahurira mu nama imwe, niyo yiswe inama y'abatumwa. Ntabwo ari abatumwa ba Yesu uhava ubyitiranya. Soma inyandiko. Ego ndemera Imana imwe rudende data rugira byose. Ego yaremye ijuru n'isi biboneka n'ibitaboneka. Nemera umukama umwe Yesu Kristo. Aho rero bitanguye guhinduka. Iby'Imana imwe rudende barabivuyeko, ubu bagiye ku isezerano rya kabiri. Irya mbere barasinye nemera Imana data rugira byose yaremye ijuru n'isi biboneka n'ibitaboneka, akaburungu baca barasinya tawo turemera n'iki. Icya kabiri nemera kandi umukama umwe Yesu Kristo. Niki kandi umwana w'ikinege w'Imana. Umwana w'ikinege w'iki w'Imana. Kumba pinza abakristo bose bari hano ejo batubwira ko ari abana b'iki b'Imana. Wowe w'Imana ni mwe. Si sawa? Ubanza wumva zagisho zejo tuzira kuzora. Bobo bemera umwe mugabana bo n'abana b'Imana. Icyo kigo cyejo cyari gihari kabisa. Urumbereza ububeshi. Komeza. Yavyawe na data tamyakiravugwa. Nta hamwe umugabo yigenza abyara abagore ngo data ngo kuko data niyo byara tagira havya nyira byayo. Oya nukuri yamuvyaye gute? Komeza. Ni Imana iva ku Mana. Uburezi baheze ibi ni Imana iva ku Mana. Ubupagani buratanguye. Ni Imana iva ku Mana. Komeza. Ni n'umuco uva ku muco. N'umuco uva ku muco. Ni Imana nyakuri iva ku Mana y'ukuri. Ngo ni Imana nyakuri iva ku Mana y'ukuri. Ubupagani baburatanguye ngabo barasinyiti naho ni okay. Ubupagani buratanguye. Kambere bemeye Imana ubu bakitse abapagani. Bandanya. Yaravyawe ni yaremwe yasangiye ubwoko na se. Uyu jura muzingura muri Kolosai 15. Nguyu Yesu ngo yaravyawe ntiyagize gute? Ni yaremwe. Ngo asangiye ubwoko nande? Na se. Aha harimo akantu gakomeye. Yaravyawe ntiyaremwe. Uvuze ko Yesu yaremwe uzobupinze ko atari iki? Atari Imana. N'abanyabwenge Nubwo baze ngo babigize kubusa barabizi ko ari ukuri.
yarabyawe ntiyaremwe asangiye ubwoko nande nase. Ugiye muri Bibiliya mu Bikolosayi 1:15 usoma inyandiko uza gusanga barabeshe Yesu yararemwe. Soma iyo nyandiko. Haragira ati hagira ngo iki? niwe shusho y'Imana itaboneka. Ngo Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. ariko yumvire nawe yarabyawe ntiyaremwe asangiye ubwoko nande nase. Bibiliya nayo ati Yesu ni imfura mu byaremwe byose. nimba ari mu byaremwe yaremwe nande? Muranyita muraza yaremwe nande. sawa ikibandanye ikigwa byose byaremwe kuri we. ngo byose byaremewe kuri we. ugiye gusoma Luka 1:26 Mariya yamusabye inda mu kwezi kwa kangahe? Kwa gatandatu. nawe Yesu ntiyari bwanabe ndabiguha komeza. yavuye mu ijuru ku bwatwe bw'abantu agira ngo adukize. ngo Yesu ngo yavuye mu ijuru kubera abantu ugeze izo nzingo muri Yesaya 4:24 ngo yavuye mu ijuru ngo kubw'abantu ngo kugira ngo aze gukiza aba. Si sawa? ngo Yesu yavuye he? mu ijuru. Reka twibarize Imana, mbe Mana ko bavuze ko ari Imana ndatarugira byose yari mu ijuru n'isi, na Yesu yakuvuye ko by'ukuri mu ijuru mwari kumwe cyane n'ububeshi? Yesaya 4:2-4 fanye harakaziye iminota mike. ukuri kuwaragize. ati ukuri kuwaragize umucunguzi wawe wakubumbye yarawe ukiri mu nda. ego ati nije urondema byose. ati ni jewe uhoraho ndema byose. ntabwo ijuru ndumwe. Imana ati jewe ijuru naryaguye ndumwe. ngaranzura isi. Imana ati ngaranzura isi. hari uwo twari kumwe. ati hari umuntu n'umwe jewe Imana twari kumwe. Imana irabavuguruje. Imana ati mwijuru nari totomoya narumwe nuko ndahise umwana nanjye ndamenje. yari Imana imwe rutende imwe. Yesu siyo yari Imana ati nari cyenyene. komeza ijya nyandiko rero. yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya. baca batubwira ngo Yesu niwe yihaye umubiri mu nda yande ya Bikira Mariya. ugiye gusoma Luka 1:44 uza gusanga Yesu ngo ari urubuto rwabaye mu nda yande ya Mariya. Imana itumye umumarayika Gaburiyeli bandanya ku bwa mutima mutagatifu yigira umuntu. waca yigira umuntu bashaka kutwereka ko yari iki? Imana. Imana ikitubwira ngo iki? mbe Mana urahinduka. Maraki 3:6 kuko yarutsamwe muri mazwe 3. Maraki 3:6 kuko jewe kuko jewe uhoraho ataho mpinduka. kuko jewe uhoraho ataho mpinduka. ugiye mu isezerano rishasha Yakobo 1:16 Imana ngo ntigira n'igitutu cyo guhindagurika. iyo ni Imana ivuze. yati ngo yihaye umubiri ngo yigira iki? umuntu. n'iryo nikosa bandanya. yongera bambwa ku musaraba ku bwacu. yongera bambwa ku musaraba kubera mwebwe. kuri Ponsiyo Pilato arababara arahambwa. ugiye gusoma Yohana 8:21 Yesu ati muzopfira mu byaha byanyu. birasigura ko Yesu ati cyane arimwe napfiriye ahubwo nawe ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. abo nabo yarabapfiriye kandi n'ubu bafite ibyaha. komeza. araheza azuka ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe. ibyo byo ku munsi ugira gatatu ntibikwira kuko ko yapfuye saa 9 avuga ku wa mbere w'iminsi 7 nuko vuga amaze y'umunsi umwe n'igice. Mezi 3 ni kwiye. nico ni kinyoma. bandanya. hanyuma yurira mu ijuru yicara iburyo bwa se. ico ndacemera yaraduze nanjye ndacemera kabisa. bandanya. kandi azogaruka n'uburi nazwa. je nanjye ndazi ko azogaruka n'uburi nazwa gucira imanza bari aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. oya bapfuye niwe rubakira utarabazura kubera ubanza kubazura kugira uruce. ico ni kinyoma. ico ni kinyoma. komeza. inganji yiwe nizoba igihera. jamusi nyarutse kuri mutima mutagatifu. nemera kandi mutima mutagatifu. nemera kandi mutima mutagatifu. umukama soko ry'ubuzima akomoka kuri data na mwana. umbereza ubone upagani babaye batatu. sawa. ibwirizwa rya mbere rivuga muri Mariko usenga Imana yose uyikunde kuruta byose. ngabo waranje rero ngo usenge na mutima mutagatifu kumwe na data na mwana. ibanze ibwirizwa rya mbere usenga Imana yose ikunde kuruta byose. n'iryo baba bararirenze. komeza. turamusenga kandi turamuninaza kumwe na data na mwana niwe yoheje abantu uzi ibyo bavuze. ubwo no buhakanyi. komeza duheze. nemera ekereziya imwe. guca wemera na ekereziya imwe ntagatifu yagenewe bose gatolika kandi y'abatumwa. abayisilamu tutarimwo. ego. nemera ko ibatisimu kuri ibicumuro ari imwesa. wemera ko ibatisimu kuri ibicumuro ari imwesa. ariko ndabona iyo amazi menshi n'utuzi two mu gikombe niyo gusimba umuriro. izo ni nyinshi. bandanya. ndorere izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. amen. baca bakubwira ati turindiriye izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. nyimba bazoguhonda inyundo zo mu matwi
nyimba bazoguterera mu mwobo, nyimba bazoguturira uhagaze, ivyo ngo birindire, ntibakubwiye ngo rindiriye ijuru, barazi ko ari kinyoma bateguye. Ico bacita credo. Turagaruka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haleluya wa Kristo. Amena. Haleluya. Amena. Nuko imitego 20 irangiye. Ubu naho duhagurutse umwigisha ku ruhande rw'abakristo aza twigisha. Karibu umwigisha, karibu. No. Turabira iyo minota. Ego. Amena. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Yesu nashimwe cyane. Amena. Nagenda basanga umushemu mumpera amashi ku kigo hagiye gutanga ngaha. Ego, nibamuhe kabisa. Ayo nayiwe. Amagituma tumuhaye amashi. Ikigo atanza kuvuga ati ikigo cyetu nacyumvise ko Yesu ari umwana w'Imana. Ngo mugabo no munsi naho twumvise ko ari we w'imfura. Ntacyo ni ntambwe ya mbere wateye. Je nkunda kubwira abayisilamu kumera nk'abana b'inzira biga gutambuka. Umwana w'uruyori ni wateye intambwe ya mbere akacagwa. Ko wateye intambwe ya mbere rero teri ya kabiri rero uvuga uri turi abana b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Amena. Haleluya. Nivyi ya mbere wahite uti Yesu n'umwana w'Imana. Ongera ku ya kabiri rero uti Yesu uti natwe turi abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ko uti Yesu n'umwana w'Imana teri ya gatatu ni Imana. Kuko ijyayo ni Imana naco ni Mana. Hanyuma uzoba uri kwatera intambwe. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma nagenda musaye nimba agomba ko twigisha no musi kigwa cy'umana bwa Yesu ashire ngakumeza. Ikigwa kivuga ngo niye nkomoko y'ubukristo n'ibikorwa byabo nico kigwa kiri ngaha. Ni nabo bagitoye ariko mu mana bwa Yesu nabwo nyene turi ngaha nkabigisha abasanzwe banzi jewe. Uretse n'abankurikira ku marezo sosiyo je ndi mwarimu niko kazi kanje. Ni nawe diplome mfise. Ikigwa cyo uzana ngaha turakikwigisha. Yesu nashimwe cyane. Amena. Ariko mbanze ndamutangure atangura umurongo mwiza cyane uri mu byakozwe n'intumwa. Yesu ashimwe. Amena. Paulo nibo bagiye muri Antiokia batanguza ubukristo. Yesu ashimwe. Amena. Kubera ko yateye intambwe akavuga ko Barunaba na Paulo aribo batanguje ubukristo neza cyane kandi babivuze neza. Mbega hariya muri Antiokia barijanyeyo canye batumwe n'Imana. Nimba batumwe n'Imana ubukristo bwatangujwe n'Imana. Reka mbaze Korani 3:13 cyangwa mkabarwani. Korani 3:13 barwani. Nasoma haravuga ati. Ahavuga ngo iki? Na wapigie mfano wakazi wa mji walipo. Wafikia waliotumwa. Umviriza ngo ewa Muhammad Allah Imana y'abayisilamu cyabwira Muhammad ngo Muhammad abo bayisilamu bawe bahaka sadara twarungitsemwe abahanuzi babiri ngo bwira bahaye abayisilamu abahaye igisagara twarungitsemwo abantu bangahe babiri ngo barungitswe n'Imana niko Korani ivuze. Turaza kuraba mbega igisagara cyarungitsemwo abantu babiri barungitswe n'Imana bagiye gukora igikorwa cy'Imana. Ico gisagara cyitwa ngo iki? Amazina yayo nayaye. Reka mbaye ntangure ku gisagara soma mu busobanuro bw'umurongo aho hepfo havuga ngo iki? Maelezo inasema. Mu busobanuro havuga ngo iki? Baadhi ya wafasiri abantu benshi mu masobanuye Korani wanasema mji huo ni Antiokia. Ngo ico gisagara ni Antiokia. Igisagara ni Antiokia. Cyagiyemwe abagabo babiri batumwe n'Imana. Batumwe n'Imana. Ujya nawe yatubwiye ngo abagabo babiri ni Barunaba nande? Na Paulo. Barunaba nande? Na Paulo. Kubwa Korani Barunaba na Paulo barungitswe n'iki? N'Imana. Barungitswe n'iki? N'Imana. Uhava beshera. Turatafsiri Ibn Kathir page ya 331. Page ya 331. Haravuga ati mbashaka umbariza abantu witwa Ibn Abbas. Mbega Ibn Abbas ushobora kutamuza umuswahaba Ibn Abbas ni wewe undi Muhammad yagenda kamushaka kwibiganza atewe Ibn Abbas muri wewe niho nshize byizigiro kandi aguhaye n'imihezagiro. Uyu Ibn Abbas agatugwenda gico gisagara Korani yavuze hagiyemwe abagabo babiri batumwe n'Imana. Ibn Abbas cyitwa ngo iki? Leta mandiko page ya 331 havuga ngo iki? Haravuga ati cite-leur l'exemple des habitants de cette ville à qui furent envoyés des prophètes. Et nous les envoyâmes d'abord deux.
babiri manuka hepfo. Et ils les traitèrent de menteurs. Ati mbere icyo gihe babafashe nk'abagumutsi. Bandurindire gatoya n'abayisilamu bavuye bari bicaye ngaha bavuze ko Barinaba na Pawulo bari abagumutsi. Mbere na Korani na Ibn Kathir ivuze ngo icyo gihe aho bagiye babafashe nk'abagumutsi. Ntibatandukanye n'abo mu Islam bavuye aha bamaze kuba batagabagumutsi. Icyo gisagara n'ikiye manuka hasi. aravuga ati ngo iki nous leur enjoignîmes un troisième. Et tous les trois annoncèrent. Genda Musa ho o. Musa aravuga ati ngo iki et Dieu demande à Mahomet de proposer à ses citoyens la parabole des habitants de la cité à laquelle il a envoyé des messagers. Ati Imana ibwiye Muhammad ati genda ubasigurire igisagara twarungisemo abahanuzi ikihe. Et cette cité est d'après Ibn Abbas. Kubwa Ibn Abbas icyo gisagara cyitwa ngo iki. Et la ville d'Antioche. Icyo gisagara cyari Antioche. aricyo Antiokia mu Kirundi. Yesu ashimwe cyane. Korani yamaze guheza, Allah yamaze guheza. Ati abo bagabo bari bagiye muri icyo gisagara ni twebwe twabarungitse. Yesu ashimwe cyane. Bisobanure ngo bari abakozi b'Imana. Abajya muri ko ndamuhenda sandura nyuma muri aho gatabo amazina yabo ni nande. Aravuga ati ngo iki et nous leur envoyâmes d'abord deux. Kubwa icyo gisagara twarungisemo bangahe babiri manuka. Et il les traitait de menteurs. Bacabona ko abahunzi abo babiri amazina yabo twaza kuyarondera. Nous leur enjoignîmes un troisième. Bandanya hepfo Katada ndabibaze nawe l'identité de ces apôtres. umviriza Katada aratubwira ngo abo bantu barungitswe uburanga bwabo ni bande. Mbaze Katada agendanye na Muhammad. Ibn Juraik na Ibn Juraij avuga ngo a iki dit que deux premiers étaient Shamoun ati muri abo babiri ba mbere uwa mbere ari Simoni uwa kabiri et Yohana. uwundi wa kabiri yari Yohana uwa Le gatatu troisième Boulos uwa mbere yari Paul. uwa gatatu yari inde Paulo. mu cyaro bavuze ngo ni inde Bulos inde Paulo. usomye mu gitabo cyitwa ngo iki Ibn Yasin. tafsiri Ibn Kathir. Ibn Kathir. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umva wa undi Katada yatubwiye ngo babiri ba mbere Allah yavuze ni Simoni na Yohana. Uwa gatatu rero ni Paulo yarungitswe n'iki n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Shobora kuba ndamubesheye mbega iyi Imana iri kivuga ni iyihe manuka aho hasi. Aravuga ati ngo iki et comme ces apôtres appelaient les hommes oya duga haruguru yaho wasimvye haruguru gato. aravuga ati ngo iki Katada ajouta qu'ils firent les apôtres de Jésus. Katada avuga ngo zari intumwa zande za Yesu. ngo zari intumwa zande za Yesu. bandanya gato. Katada avuga ngo zari intumwa zande za Yesu. kandi muri rya murongo bavuze ngo barungitswe n'iki n'Imana. ngo barungitswe n'iki n'Imana. iyo Mana dusanze ngo bari intumwa zande za Yesu. kubwo Yesu aca yitwa iki Imana. tudosore kuzana iyo mirongo nicaye hajya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Reka ndangiriza aho nyene. Mbega Paulo muri Antiokia mwagiye kuvuga ubutumwa bw'Imana atarunga Imana aho Musa aho nyene. Hanyere munsi avuga ngo iki aravuga ati comme ces apôtres appelaient les hommes à adorer Dieu sans rien lui associer. ngo yaba Paulo yaba Yohana yaba na Simoni bagiye kwigisha gusenga Imana batayibangikanije kandi bari batungitswe na Yesu. Kuri ubwo Yesu ni Imana. Izo nizo nyigisho z'abamenyi. Yesu ashimwe cyane. Reka tumbandanye rero ageze aho acyasura muri nze sigwa ndagaruka yasomye igitabo Bibiliya yigisha iki sinakigarukako ndaza kumenya agomba ko ndakijako sikakiyavuga tora ufafanuzi wa Biblia mbega batemonde Jehova ivyabona vya Yehova n'abakristo cyane n'abapagani cyo kimwe n'abayisilamu nyene tora igitabo cy'ufafanuzi wa Biblia katika mazingira na utamaduni wa Kiafrika soma ho nyene aravuga hati ahavuga ngo iki kuna wengi katika Afrika wanaokataa ujumbe wa sehemu hii ya maandiko. Wali benshi w'Abanyafrika bahakana ibyanditswe manuka wanaweza kujiita mashahidi wa Yehova. Abantu bitangwa ni byabona bya Yehova manuka hepfo au wakilishi wa Yesu. Komeza. Lakini ariko kama ujumbe wao kubera ko ubutumwa bw'ibyabona bya Yehova hautangazi kwamba Yesu ni Mungu, nibigera ko Yesu ari Imana muumbaji wa vitu, yaremye byose, wa vitu vyote, ibi byose msingi pekee ambao ndani yake kandi muri fondation wenye
honyene muri we mwanaume au mwanamke anapokea baraka kutoka kwa Mungu, umugabo cyangwa umugore baronka imigisha ivuye ku Mana, wanatakiwa kushutumiwa bisaba ko tubirinda kwa sababu kubera ya kukufuru kwao. kubera gukufuru kwabo. Ivyana vya Yehova bihakana ko Satani Imana n'abakafiri muba Ndi. cyo kimwe n'abahisamu bahakana ngo Yesu si Imana n'abakafiri muba Ndi. icyo gisaba cyose. Haleluya. Amena. Ngende kwa Musenyeri rero. Yesu ashimwe cyane. Amena. Acagenda kwa Musenyeri, Musenyeri handitse ibintu bimeze neza cyane. Kandi acabanza kubesha ngo muri ya konsile y'Iniseya ngo na Musenyeri niho yaraye. Ntazi n'imyaka byabereye. Maskini ya Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yesu ashimwe. Mbega Musenyeri yavuze ijambo ry'umusaraba. Ujya cyava ngo Musenyeri yarapinze. Musenyeri ndagushigikira wanditse ukuri. Ariko no bambere 1:18 cyangamuka. Wakorinto wa kwanza 1:18. Wakorinto wa kwanza 18. Koresha umwanya nk'amamega. Abikorino ba mbere 1:18 ndasoma mu izina rya Yesu. Ahavuga ngo ikimwananje. Saraba. Ubushobozi bw'iki? Bw'umusaraba. Komeza. Kuko ijambo ry'umusaraba. Kuko ijambo ry'umusaraba. Kubahona. Ari ubupfu. N'ubupfu. Ariko kuri twebwe abakizwa. Ariko kuri twebwe abakizwa. N'ubushobozi bw'Imana. N'ubushobozi bw'iki? Bw'Imana. N'ubushobozi bw'iki? Bw'Imana. Ibyo Musenyeri yanditse. Yesu ashimwe cyane. Amena. Avuye aho acaragaruka. Aravuga ngo ubujyavuye ziga bitano buriko burahera. Acavuga ngo byabona nahejeje, acavuga ngo umwana w'ikinege w'Imana. Acaravuga ngo agera muri Kolosai 1:15 ngo Yesu ni imfura mu byaremwe. Yuvuga ngo ni imfura mu byaremwe, yumva no kuremwa. Mbega ni imfura mu byaremwe gute? Banzusubiremo hajya ahantu. Kolosai 1:15 wajya yaso. Wakolosai wa kwanza 1:15. Havuga ngo iki? Ndasoma mu izina rya Yesu. Yesu aguhumugisha. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe bandukezaho. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Y'Imana itaboneka ugomba kuyibona urabande. Yesu. Ugomba kubona y'Imana itaboneka urabande. Yesu. Komeza hepfo. Niwe mfura mu byaremwe byose. Agatacari icyango niwe mfura mu byaremwe byose. Ngomba isataremwe wahatahuye nabi. Mbega n'ukuremwa. Ni imfura mu kuremwa, ni imfura mu kugira gute? Genda ku murongo wa 17. Kandi hariko utuburungu tubiri bisigura ngo bagira babisigura. Genda ku murongo wa 17. Ngo iki? Kuko muri we ariho byose byaremewe. Byose byaremewe muri inde? Muri Yesu. Manuka. Ibyo mu ijuru. Ibyo mu ijuru. Komeza. N'ibyo mu isi. Bandanya. Ibiboneka. N'ibitagira gute? N'ibitaboneka. Uri nawe z'icubahiro. Komeza. Urubwami. Bandanya. Urubukuru. Manuka. Urububasha. Manuka. Byose byaremwe nawe. Komeza. Biremegwa kuba ivyiwe. Manuka hepfo. We yabayeho byose bitarabaho. 18 rero. Kandi muri wo byose niho bifataniye. Komeza. 18. Ego. Niwe mutwe. W'umubiri. Niwe shengero. Kandi. Niwe tanguriro. Ego. Niwe fura. Awumviza handi yavamo niyo fura mu byaremwe. Niwe fura. Kugira gute? Kuva mu bapfuye. Yesu ashimwe cyane. Amena. Nokubwa ibyo byose nako byaremwe byose byarapfuye ntibirazuka. Ariko Yesu ibyo byose byaremwe yarabitanze kugira gute kuzuka. Si imfura mu kuremwa n'imfura mu kuzuka. Yesu ashimwe cyane. Amena. Ibyo ni yaranabizi naho twomugeza ngaho. Haba twitwigishiriza. Acha aravuga ngo Yesu nazoza gukimanza kwatana nabazura. Reka banza abazuru banzu bibone. Yohana 3:41 cyangamuka. Yohana 6 kangahe mwarimu? 41. Yohana 6:41. Leta mandiko. Ndasoma mu izina rya Yesu. Yesu aguhumugisha. Aravuga ati ngo ikimwananje. Aravuga ati ngo iki? Agomba. Kuko iki ari cyo data agize gute? Agomba iki? Agomba yuko ubona umwana wese akamwizera. Agomba kubona Kristo akamwizera. Agira ubugingo budashira. Nanje Yesu. Muzura ku munsi w'iherezo. Muzura ryari? Ku munsi w'iherezo. Ku munsi wa ryari? W'iherezo. Reka nibariza abayisilamu. Abemera ko Yesu ari umwana w'Imana batangira ukwizera n'abakristo hama Yesu azomuzure ku munsi w'iherezo amaboko hejuru. Bakiriza. Ko mwanze gukiriza ngo Yesu azobazure ku munsi w'iherezo muzozugwa nande. Yesu ashimwe cyane. Amena. Oya n'abahinga bazobahambana ipiki hama hageze kuzuka rimbe bivireyo nyeka ariko bazobigenza. Udafite Kristo
udafite kristo umuzuko uzowumva ku iradiyo. Yego. Haleluya, haleluya. Amen. Umuzuko uzowumva mu matangazo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka nigishirize rero, reka nigishirize ubu cyafese ngaha naburangije. Mbega ukwizera kwacu kuva hehe twabukomoye hehe? Mbaze mpere mu byahishuro Yohana ndwi ku murongo w'icenda. Cangamka Yahishuri indwi ku murongo w'icenda. avuga ngo iki? Aravuga ati cangamka. hanyuma y'ivyo mu ishengero ryinshi komeza atawushobora kuriharura bandanya bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose komeza n'indimi zose manuka bahagaze imbere y'iyo ntebe ego imbere y'umwagazi w'intama bandanya bambaye imvune zera komeza bari n'amashami y'ibigazi mu minwe bandanya ku murongo wa 10 ego basemera n'ijwi rirenga ego atagakiza n'agakiza n'akimana yacu komeza ibyagiye kuri irya ntebe bandanya n'akumwagazi w'intama n'akumwagazi w'iki w'intama bandanya 11 abamarayika bose ego bari bahagaze bakikije ino ntebe ego bakikije ego ababakuru komeza na bya binyabugingo manuka bikubita hasi bandanya bubamye ego imbere y'intebe ego basenga imana basenga iki? Imana bandanya bati ego amen ego umugisha ego guhimbazwa ego n'ubwenge ego n'ishimwe ego n'icubahiro n'ububasha bandanya n'ubushobozi ego n'ivy'Imana yacu ego ibihe bitazoshira ego amen. manuka hepfo rero 13 umwe muri bo bakuru arambaza ati aba bambaye imvune zera ni bande? abambaye imvune zera ni bande? kandi bavuye hehe? kandi bumviriza rero, mbega bavuye hehe? Ikigwa kivuga ngo niye nkomoko y'ubukristo. Mbega bavuye hehe? manuka aho nyene bavuye 14 ndamwishura nti ngo iki? mugenzi niwe wobimenya. arambwira ngo iki? aba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi komeza kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. haleluya. ubwa mbere ishengero ryavuye mu bibabaro ya kristo. Yesu nashimwe cyane. Angahe ishengero ryakomotse kandi bamesura imvune zabo mu maraso y'umwagazi. Ngaho ni yavuye. Ariko kubera ko umwanya ukihari, reka ndamubanda Nyabehurayo 12 ku murongo wa 2 Cangamka. Waebrania 12 kabiri 2 panasema havuga ngo iki? ndasoma mu izina rya Yesu. Yesu aguha umugisha. dutumbere Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ibirahagije no kwicarira ukwizera ru Kristo abakristo inyanduruko yo kwizera ni kandi yagusozereye. Yesu nashimwe cyane. Mbega no munsi nimba yagutanguye akagusozera bimeze gute? Abahanuzi bameze gute? Tora bwa mbere Biblia imprimanto Petero wa mbere 1 Cangamka. Biblia imprimanto Petero wa mbere 1. Petero wa kwanza 1:1. Ahavuga ngo iki? Waka wa kwanza wa Petero Cangamka. napafika mwalimu. Ego. Petero wa mbere 1 uri hehe? Cangamka. haravuga hati. Ahavuga ngo iki? manabii walipata kuvuviwa na Roho wa Kristo aliyeishi katika umungu wake kabla ya kutoa ubinadamu. Banzugezaho ngo n'abahanuzi ba kera uhava wibaza ngo byatamyuna na Paulo ngo ariko n'abahanuzi ba kera bari bafite muhemu wa Kristo muri bo, yabaye muri bo cyagiye ataraza ngo yambare n'umubiri aze kuvukira mu isi. N'abahanuzi bose ba Aburahamu, ba Mose, ba Noa bari bafite muhemu wa Kristo muri bo. Yesu nashimwe cyane. Kurangiza Yohana 14:6 Cangamka. Yohana 14:6 leta mandiko. ndasoma mu izina rya Yesu. Yesu aguha umugisha. Haranditswe ngo koresha umwanya nk'amamega. aravuga ati ngo iki mwana? Yesu arababwira ngo iki? jewe nzira n'ukuri n'ubugingo.
ni jewe nzira niki n'ukuri n'ubugingo bandanya ntawe ushika kwa data ntamujanye. Yesu aravuga ngo ararahira ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushika kwa data ntamujanye. Ugiye hariya muri Yohana 8:1 wa mbere hariya haravugira ngo ni jewe mwungere mwiza, ni jewe rembo ry'intama, aburirira ahandi bose n'ibisuma n'abambuzi, kiretse aburira murinda muri Kristo. Uzoshake ejo nabivuze wuname 5 ku munsi, wunamuke n'agahanga gakoboke, n'abakina umupira barabikora ntibizobajyana mu ijuru. Iyo ni siporo mu zindi. Ikizokujyana mu ijuru n'ubugingo budashabonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Udashabonerwa muri Kristo Yesu. Ibisigaye byose Korani 43:31 changamka. Korani 43. Yego. Murongo wakangaye mwalimu. 31 changamka. Korani uri hehe? Changamka. Korani 43. Yego. Ndashitse. Yesu agumugisha. 43 Korani. Yego. Katugende 43 Korani uri hehe? Ahabwa ngo iki? Murongo wakangaye mwalimu. Genda ku murongo wa 31. Ku murongo wa 31 ndasoma haravuga hati ngo iki? Haravuga ngo na kwa kweli banzo harika aho hantu habike twafite utamirongera ikurikira. Mwami Yesu abamehera umugisha. Amena. Haleluya. Dukomera